byo kandi hari amasezerano amuproteja yasinywe i Geneve mugabo uyu musirikare yafashwe yarakoze ibyaha by'intambara urabize byari byo uburenganzira bwo gufatwa neza kudacirirwa urubanza kubera kwitaba urugamba doniteka giwe nivyo bintu abari kuriwe yego mbere kandi ndagisigure kimwe sivyo Hello guys, mumeze neza so ni Link Carlin Alu comme d'habitude. Gwabye busubira maso yinyana. So guys, turabaramukije cyane. Twagera turamutsa umusesanguzi wacu Liam Promoter. Kabisa. Ya, turamuramukije gose nawe ayongere abaramutse bakunzi. Basanzwe dukurikirana. Yes, turabaramukije cyane mugomba musanzwe dukurikirana muri ku mpande zine zise turabaye mwaramutse na mwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Yeah. Nizere ko mumeze neza. Cyane gose today is another day, another blessing, another beautiful day. Another blessing yondazo urayifise, another beautiful day ndazo umunsi mwiza wawugize, another day abari umunsi kuko imisi ntingana kandi imisi ntisa cococo oya imisi irasa ariko ntingana imisi irangana imisi irasanga ntingana kabisa mumeze neza ndibatse kandi nibutsa Alu hari ikintu niyumviriye ndashaka ko abanwanyi bacu ko tumaze kugira umuryango tumaze gukwiza 1013 twabikwijije ejo ya 1013 my friend ese abantu bake vraiment turakeneye ko twukora groupe ya WhatsApp kubera ko nasanze impamvu twakora groupe ya WhatsApp nasanze ko hari abantu usanga babifuzaga ko twonaganira babifuza ko twoza turahana ivyiyumvira ufise nk'agakuru ugomba ko tugukorera bashobora kuturungikira karinki muri groupe ya WhatsApp kwacu usanga turiko turagirane tuko turungurana ubumenyi sometimes tukavugana inbox tukabincuti kandi groupe ribaza ko yojamwe abantu bari bo bose abo abanyarwanda abarundi abanyarwanda ngaha reka abanyarwanda n'abavandimwe nyarwanda n'abavandimwe ikintu dukeneye kumenya nuko umwe wese abari kuri service de la nation abari ku gihugu ciwe abari kakorera igihugu that is why reka rero ubonye naho tubanze dukore ico bita ivyunguka iyo ide kwanze yumva gute ni bon ni vyiza abantu bumva ko twobikora muri ntuze ama groupe ya WhatsApp bazoza basanga link link bazoza bayisanga muri commentaire ya mbere na cyane tuje mu vyunguka reka tubanze tuje mu vyunguka rero kibonobono muri kibonobono muri unaskoki bagufitiye amavuta meza bariko amavuta meza bariko barayihingura urazi ko amavuta muri kibonobono ashobora kuvura indwara zitandukanye ego kandi arakura n'imikoshi neza cyane my friend ico kintu gishingire ntahe baramagarira abarundi bashobora kurima igitego cy'ikibonobono ego udafise uburyo ashobora kurima basi ibiti bitatu ibiti bitatu wumva nta muntu vyonanira hama ugatwara n'umutahe w'imihumbi 12 ukagenda uraronka inyungu hari n'uturusho rero iyo ubanza kuba umunyamutahe wo muri kibonobono no kuvuga ko urashobora guhabwa akazi muri unaskoki urashobora kuba ufise uburusho ku bintu bikorerwa muri unaskoki ushaka kuba uronka amavuta ku giciro ciza ushaka kuba umva ko ushobora no kuronka nakazi deja bariko baruka n'uruganda mu ntara Cankuzo my friend uruganda rukomeye cyane ibyo ni ibintu rero twovuga ko unaskoki iri kirakora akazi keza sana wisanzwe turi mu kazi kabisa tuvuye ngaho tuja muri kumugwa building company my friend kumugwa building company iki ni kintu umuntu adakwiye kuneglisha neza cyane kumugwa building company ni company yaje kugira ngo itunganirize abarundi mu bijanye no kubaka mu bijanye no kubaka tuko turaja mu mbona kazoza 2040 2060 aho abantu bategereza kubaka amazu agezweho tukagereka ama etage niyo mpamvu kumugwa building company yashoboye kuza neza gose kandi dushimira abantu bose bariko baratwitura
hari abantu turi en contact bamaze gutahura umugambi ya kabisa tubwira n'abandi babandanye kabisa batwitura ibintu nisa cyane ku bantu benshi baba bazi iciza cyo gukorana na company kabisa kuko nta escrow waba urimo ni ibintu biba biri réel ni ibintu biba biri mu muco ni ibintu umuntu wese adashobora kuvuga ati aha nta kibazo ashobora kugira so reka tugendere mu kiganiro nyezina cuno musi ego Liam Promoter umusirikare w'u Rwanda aheruka gufatirwa mu Burundi antuka iyo nkuru abantu benshi barayibonye canke baravyumvise mbega iyo umusirikare afatiwe mu gihugu kitari ciwiwe ico kintu bigenda gute iyo umusirikare ego afatiwe mu gihugu atari gwiwe rero nkibona intuzenya mu kiganiro ca mbere nakoze nababwiye nti tuzobabwira inkuru amategeko agenga umusirikare yafatiwe mu kindi gihugu nashoboye gukontakta hari umumetre nzi w'umudokiteri mu mategeko kabisa nashoboye kumuganza ndavuga ati muze bize gute gusigurira canke ukambwira ingene bimeze iyo umusirikare afashwe ari mu kindi gihugu yafatiwe mu kindi gihugu bigenda gute iskaricwa bigenda gute imbohwe bigenda gute baramusubiza inyuma bimeze gute yarashoboye kunsigurira ibintu by'akamaro ibyo bintu ngoma dusangize ngaha hari n'abanyarwanda kugeza isaha batazi ibigiye kuba ku musirikare wabo yafatiwe mu Burundi barazi ko bavuga ko ujya musirikare yari yaborewe araca inzira yisanga ari ku butaka bw'u Burundi ku mupaka w'u Burundi ijya RN14 y'u Burundi n'u Rwanda ku mupaka ubafungiwe mu Kirundo ari hari nabonye n'abanyarwanda barashoboye gukeza igisirikare cyacu cy'u Burundi kuruca byitwayeho nta n'ugwara bamuriye sazwe gatwe bw'abarundi nta n'inzigo twifite nta n'ugwara bamuriye ibi ni ibintu vyerekana hamwe baba baduprovokatu ibi ni ibintu vyerekana combien de fois propagande zagiye ziraba ku gisirikare cyacu cy'u Burundi ko byari binyoma urumva bagomba bakora ihunyabwoko ry'abanyamurenge ibinyoma bagomba bagire ntibinyoma je nongera mbwira abantu bareke kuza bizera ibinyamakuru byo mu Rwanda vraiment ibinyamakuru byo mu Rwanda ntibiri je navuga ntibiri professionnel sinzi impamvu cyo ni ikintu kiboneka kubera ko hari ibintu bavuga vraiment mukabona ko neza ibyo bintu bitari professional kabisa nta tatohoje bitagize nta source yavyo biba bifise aho biba byavuye urumva niyo mpamvu nuvuga ko ari kibazo reka rero se rero nuvuga ku kibazo wari wambajije sivyo aha baravuga ati nimba umusirikare afashwe n'ingabo z'umwasi mu kindi gihugu nimba umusirikare afashwe n'umwasi mu kindi gihugu directement uwo musirikare acika imbohwe y'intambara prisonnier de la guerre PG mu gifaransa prisonnier de la guerre sivyo kandi iyo amaze gufatwa acaronka ubwirinzi protection hari amategeko amukingira hari amasezerano yabaye i Geneve y'ibya gisirikare iyo umusirikare afatiwe ku bundi butaka bigenda gute umva ko abakingiwe n'amasezerano y'i Geneve ubusanzwe ntibaba ari ngombwa ko umugirira nabi uwo musirikare ivyo rero bitumwa habamwo ukudacirirwa urubanza kubera ko aba yari mu ntambara arashobora kuburanishwa kubera ibyaha by'intambara iyo musirikare kandi bisigure neza iyo yafashwe acika imbohe y'intambara sibyo
kandi hari amasezerano amuproteja yasinywe i Geneve. Mugabo uyu musirikare iyo afashwe yarakoze ibyaha by'intambara. Ibyaha by'intambara urabizi byari byo. Nk'iyo ugiye ukarasa abanyagihugu ukiyica ukagira mu masakre, aho onya ubutungane urashobora kugukurikirana. Iby'intambara babishira pembeni, ubutungane burashobora kugukurikirana. Mugabo icyaha cyo kugwana cyangwa cyo kurasana n'umwansi muhanganye, icyo cyaha ntaco bakivuga ko, kubera ko icyo cyaha bagiharura ko wari ku kazi kiwawe, wari gukora akazi kawe kiwawe. No kuvuga rero nta mpamvu nuko icyo cyaha kikwagira. Icyaha kikwagira gusa ni mu gihe uba wagizene warakoze ibyaha by'intambara, sivyo? Aha no kuvuga none acamera gute nakahe gateka bafise imbogo yafashwe iyo bamaze kumufata acagira agateka ka hari ibintu bitatu nsiguriye, sivyo? Ibyo bintu bitatu navyo ni ibi: abafise uburenganzira bwo kwitaba urugamba. Ibi bya mbere ndabidondagura hama ndabisigura. Uburenganzira bwo kwitaba urugamba ryo niteka giwe. Icya kabiri, urugamba muri cya gihugu cyabo ndaza kubisigura. Abafise uburenganzira bwo kwitaba urugamba, uburenganzira bwo gufatwa neza, kudacirirwa urubanza kubera kwitaba urugamba. Ryo niteka giwe, nivyo bintu abari kuriwe. Yego. Mbere kandi ndagisigure kimwe kimwe, sivyo? Uburenganzira bwo kwitaba urugamba, baca basigura ati nk'umusirikare yemewe afise uburenganzira bwo kwitaba intambara, kandi ntiyoshobora kuburanishwa kubera gusa ko yayitavye. Ibintu bine twarondeye turabaza ba metre mu mategeko arabidusigurira. Ndagisubiramwo. Nk'umusirikare yemewe afise uburenganzira bwo kwitaba intambara, kandi ntiyoshobora kuburanishwa kubera gusa ko yayitavye. Cya kabiri, uburenganzira bwo gufatwa neza. Uko byumva? Muga icyo kintu cya mbere ndashobora kubaza gato. Mbega mu gihe aba yitavye urugamba agwitaba mu gihugu ciwe cyangwa agwitaba mu gihugu ciwacu? Ciwe. Aha ni mu gihe uba waburanishijwe ukarikugwa. Cyangwa hakabaho eshanje. Rega barashaka kuvuga igihugu bashaka kudiringa n'ikindi gihugu biciye muri diplomasi, bavuga ati mwe murafise imbo nayo turafise imbo, muduhe dushanje. Urabona ko na leta y'u Rwanda yavuze ko iriko irabicisha mu nzira diplomasi. Nibyo vyibi bazora bari ubutungane bw'u Burundi buzora baeske uyu muntu nta caha yakoze. Niyo nzira diplomasi. Urumva? Icya kabiri, uburenganzira bwo gufatwa neza. Amasezerano ya Geneve na cyane amasezerano ya gatatu avuga ko imbohe z'intambara zigomba gufatwa neza n'icubahiro, ataguhohoterwa canke gukorerwa amabi. Urumva? Amasezerano ya Geneve na cyane amasezerano ya gatatu avuga ko imbohe z'intambara zigomba gufatwa neza n'icubahiro, ataguhohoterwa canke gukorerwa amabi. Icya gatatu, kudacirirwa urubanza kubera kwitaba urugamba. Kudacirirwa urubanza kubera kwitaba urugamba. Bacavuga ifatwa ry'umusirikare rigamije kumubuza gusubira ku rugamba ntakwiye gucigwa urubanza kubera yakoze akazi kiwe, kiretse iyo yakoze ibikorwa bihonyanga amategeko mpuzamakungu y'intambara. Ivyo ni ibintu bitatu bigenga agateka k'imbohe. Hari n'ibindi bintu bavuze mu responsabilité du soldat capturé. Sibyo? Responsabilité du soldat capturé. Mubana na responsabilité musoda yafashwa yiwe. Sibyo?
ivyo navyo babimbwiye mu mico ibiri sivyo kuzoshikirizwa urubanza rutunganijwe neza amategeko mpuzamakungu y'intambara ni bibiri kuzoshikirizwa urubanza rutunganijwe neza amategeko mpuzamakungu y'intambara sivyo kasigure kimwe kimwe kuzoshikirizwa urubanza rutunganijwe neza naba yagirizwa ivyaha yakoze mu ntambara imbohe y'intambara igomba guhabwa uburenganzira bwose bwo kwigwanira mu butungane nko kugira umwunganizi mu mategeko no kwivugira urumva ko imbohe ibifise novuga gute umwavoka ararikuriwe kurondera umwavoka amburanira kabiri amategeko mpuzamakungu y'intambara ibikorwa byonyene bihonyanga ayo mategeko nivyo bishobora gutuma uwo musirikare akurikiranwa n'ubutungane bimwe nasigura ubwa mbere nyimba yarisha abana ngira nivyo byonyene bimushira imbere y'ubutungane so nivyo nivyo aha ni mu gihe biciye mu nzira ya diplomasi twongera dukeza igisirikare cacu cavyitwayemwo neza cane my friend je namamvuga iyo afatirwa handi iyo afatirwa n'itangazo ntitwari kuribona ibi ni ibintu bikwereka ko how much Burundian soldiers bameze neza cane bari fresh bari professional bama babivuze igisirikare c'Uburundi hano hose kiri cyangwa South Africa Somalia hehe kizana amahoro ubwo gusirikare c'Uburundi kiri ku rwego yaho kizana amahoro nandoro mu bisanzwe twebwe tuba igiteza akajagara ahubwo kizana amahoro ahantu hari akajagari ni navyo ubona biriko birakorerwa muri Kongo abakongomani urabona ukuntu bashimira igisirikare cacu baravuga ati umurundi yubahwe ahari umurundi yubahwe iyo hataba umurundi iyi Kongo yubona ku mamiliyoni y'abantu ari karapfa abari kibazo cyane gikomeye nuko bimeze nibaza ko nagerageje kubisigura undi muntu afise ubumenyi arashobora kutwandikira muri commentaire na cyane cyangwa akadusanga inbox akatubwira ati burya bimeze uko yego tubashimire cyane reka tugushimire cyane nawe umusesanguzi wacu so thank you so much kabisa turashimira bose dukurikirana ciao